tumaze iminsi tukubona mu ngendo zitandukanye Kenya, Niger, Dubai, mu ngendo zitandukanye. Ndavuga ati abarundi benshi kukubona amafoto yawe kuri Facebook, kuri amafoto yawe kumatembera kuri Facebook, mbuga nyinshi ngurukana umenyi zitembera za MONIA FLEUR soti igihugu. Business MONIA FLEUR arimwo ituma aguma soka igihugu asubira tembera mu bihugu bigiye bitandukanye twibira kabanganiya. MONIA FLEUR hora umukurikirana NELLY NAT? Yego. Kuri status ziwe za WhatsApp, Facebook hose? No, kuri WhatsApp wonyene. Hari statut yaheruka kugutaginga avuga ati turakeneye MONIA FLEUR atubwira duhe na nifu y'ibintu akora kugira tugume tumubona muri izi ngendo. Ni ku nguvu none. Anyways. Biramubangamiye akeneye inyishu. Arindiriye. Bavuze ati ujya mukobwa arubahuka mu bintu bibaho gufata Big Fizzo kurya nk'umwana kujya akamuhindukiza kujya uko yishakiye vraiment arubahuka. Ndagusavye ugira akantu mumbwirira. Wewe wavyakiriye gute MONIA FLEUR uri kurikorera akazi kiwawe ugiye wumva abantu bazanye ati ibintu vyaraye bibaye barayuku bari kumwe muri studio abantu bahatwitse ivyo arivyo byose kuri wewe wavyakiriye akenshi urazi yuko n'ibintu amakote yari negative ndayabona mu nyuma naracerewe ndacerewe kuyabona mugabo biravana ngira ngo na mood mba nk'ubu ndi mu kazi Comment nza kuronka umwanya wo nza kuronka umwanya wo kuja muri telefone nka telefone yanze connection maze nka 2 jours yaranze sinzi biriko biraje imbere n'ubu sinzi biragushikira ariko ba muri faible cyangwa ba muri high bon biratego ariko mba ndi high ariko mba ndi faible mbwa Paul mama ndi faible bitego ngo habuze iki rero erega ntuba faible kubera ko hari cabutse ahubwo uba faible kubera yuko byabaye overdose wari uri high d'abord ari munza kuba faible ntarakimwe cabutse so just ko wari uri high tu ahubwo we ngo miss yose wa matana kimwubutse cyane gose na cyane Coucou, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nibaza yuko muri top, nibaza yuko mu meze neza cyane. Uri kumwe nanje kuri micro nkuko amaze kwimenyera. Narakubwiye yuko ushaka kuba on time, ushaka kuba on point. Tugeza kuanza gusimbira kuri Budget Town TV ugakora subscribe kugira ngo tubandanye. N'inkuru ziri update. No munsi nkuko ayibonye ndi kumwe na MONIA FLEUR. No munsi twatewe iteka ryo gusubira kwicara na MONIA FLEUR. Twasohotse no muri studio za Budget Town TV. Reka ndamwakire kuri Budget Town TV rigira kandi abambwira ati hi timwe tubabwire ngo turi faible ndi faible wallahi ariko ba muri faible cyangwa ba muri high bon biratego ariko mba ndi high ariko mba ndi faible mbwa Paul mama ndi faible bitego ngo habuze iki rero erega ntuba faible kubera ko hari cabutse ahubwo uba faible kubera yuko byabaye overdose wari uri high d'abord ari munza kuba faible ntarakimwe cabutse so just ko wari uri high tu ahubwo we ngo miss yose wa matana kimwubutse cyane gose na cyane ni MONIA FLEUR turi kumwe muri kano kanya ni MONIA FLEUR turi kumwe muri Budget Town TV aho tumaze iminsi ngira ngo ewana postinze n'akantu kuri YouTube kandika MONIA FLEUR yakimudetecta n'ingoga gose muri no minsi gisagara uragituriye muri no minsi na cyane ari amajambo menshi ariko aravugwa duce dutangurira naho nyene muri faible nyene igihe wakora uheruka gukora collabo na Big Fizzo y'indirimbo ya faible uri kumwe na Big Fizzo ariho hasohotse havuzwe ibintu byinshi muvuga ko ibintu byinshi indirimbo ikiri muri studio itarasohoka na audio amajambo yavuzwe MONIA FLEUR warayumvise narayumva abacane gose we yakiriye gute kuri wewe bon bariko baradufasha promotion ngira ngo nuko novyita cyane gose canke zari gahunda zapanzwe nyene shawe yavara hari agafoto kabanje gusohoka uri kumwe na Big Fizzo muri studio hari muri Bantu Boy nyene yego
agafoto kasohotse uryamye hasi Big Fizzo ariko araririmba wamengo ariko arakurikirana ukuntu ibikorwa biko biragenda namaja mu menshi yavuzwe ati barya abantu hariho geste zabaye ifoto yafotowe nande ni foto bon sinzi foto producer yari Big Fizzo akara makabo mugani bon Jean bavuga gute promotion tout simplement iyo bitaba kujyangira ngo Febre ni kuba Febre nk'ukuri Febre cyane wewe wavyakiriye gute MONIA FLEUR uri kurikorera akazi kiwawe ugiye wumva abantu bazanye ati ibintu vyaraye bibaye baraye uku bari kumwe muri studio abantu bahatwitse ivyo arivyo byose kuri wewe wavyakiriye akenshi urazi yuko n'ibintu amakote yari negative ndayabona mu nyuma naracerewe ndacerewe kuyabona mugabo biravanagira ngo na mood madi nk'ubu ndi mu kazi comment nza kuronka umwanya wo nza kuronka umwanya wo kuja muri telefone nka telefone yanje connection maze nka 2 jours yaranze sinzi biriko biraje imbere nk'ubu sinzi biragushikira uri umuririmbyi ukamara 2 jours ata connection office ngiriki sinda mu Burundi nk'abandi bose muri abakarere nyene nkuko turiko turakaraba twicaye ngaho cyane MONIA FLEUR amajambo aravuzwe mu nyuma muca muduha video mbashanetekeza mugabo merci beaucoup nawe wambaye amarori meza sai wanje ariko nkagatirano ngo karabera byumvise ko amarori bari meza n'amarori meza vraiment uko connection mbone kirakunda ubu biriko birakunda n'utu message ndatuma tigo turaduga na Snapchat nukuri MONIA FLEUR video yawe na Big Fizzo video urayikoze musohoye video ndavuga ati ni amateka premièrement félicitations ni video nziza cyane akoze cyane urakoze na Big Fizzo hari ukuntu wamufata Big Fizzo ukamengo ufasha mu bebe wa season mu bebe wa season hari ukuntu wamufashe muri makuvuze ati Big Fizzo mu bebe wa season oya ukuntu wamufashe the way wamufashe akomaneranye levo pasi narakoze ikiganiro muri Budgeton TV n'umukobwa w'umuririmvyikazi Davis Moral ndamutahija hari and then arambwira ati the way ya mukobwa yafashe Big Fizzo nukura rubahuka icyo kiganiro warakiravye ndaraguhaye link nakwibukije tuze no kukiraba bavuze ati ujya mukobwa arubahuka mu bintu bibaho gufata Big Fizzo kurya nk'umwana kujya kamuhindukiza kujya uko yishakiye vraiment arubahuka ndagusavye gira akantu mumbwirira bavuga gute kurugira iki sinzi umugani ngene bawuca sepa numbaze nibaza ko ubone n'umuririmvyikazi kurubone iterambere ndakwifurije iterambere ego kubavuze yuko MONIA FLEUR yagiye weruye ni bon ni kura Jean kurubone umunsi wakuze ugatahura what is business icarico business icarico bavuga gute iyi carrière wajemwo ni wakuru ugatahura umuziki uzokumva ko turi mu kazi no muririmbye ndumuririmvyikazi nakazi twese dukora katubesheje also what are you expecting ntavyo kubahukana biba birimo what do you mean ko naramwubahutse kubera ko utovuga ati yaranyubahutse wewe ko yoba yarakubahutse no bon I mean uvuze ngo naramwubahutse what do you mean anyways we yavuze ngo wamwubahutse kubera kujya kuntu nakubwira ati hari ukuntu wamufata ukamuhindukiza nakazi twari turimwo kandi jewe sindi director utiro director niwe yarababwiye ngo mukore bijya muramwumva MONIA FLEUR agomba mubeshe umve niba utari bijye bizokogwa bega ego kuko erega je sinumve ahani ngora nibiri ivyo twege banka ko tugira ivyo banka ko twege twatinga 99 za video z'abandi bantu baraba bo hanze bagira bijye nyene biruta bijye nyene yeah of course mugabo wumva yuko twebwe tu genre kuri twebwe menga too much mugabo uraba nibindi
kanatsinda ko benshi muri bo la fille titre yiwe siziraje mbade sepa cyangwa caranguye ko mugabo twubahana ariko siwe wenyene hari na Simbizi wase Mavumba nawe yashitse urumva Simbizi n'akazi kiwe Simbizi n'akazi kiwe kandi akora akazi kiwe neza urumva kandi Simbizi arimo no mu bantu baciye ubwenge sana urumva bari ibintu byo kuburirana indero tuza turagenda na cyane tukiri kuri Big Fizzo nyene na majambo menshi yagiye aravugwa ijya ndirimbo imaze gusohoka deja mukiri no muri studio mukiriko bavyita kuri codinga mukiriko mura recordinga audio y'indirimbo na majambo menshi yagiye aravugwa MONIA FLEUR avuga ati uyu mukobwa arihuse cyane gukorana na Big Fizzo aravye nabi azohavagwa nka kujya kwa bandi bakobwa bagiye barakorana na Big Fizzo ubu tutacyumva aho ndashaka gutaginga nka Charlie na Nina bagiye bakoranye na Fizzo wavuze ngo umurimvyi yaraguye what do you mean ntibakimwumva au fait okay siyo bayarahagaritse gukora umuziki naho umunsi navyutse nk'abaje ndabiheza gukora umuziki nzoba nguye Uya bon vuga kugwa ko umuntu jewe ico ntahura niki uracari kurakora mugabo nti urakora still mugabo ibintu byawe ntubone ivyo kurakora mugabo sinove ngene ushobora kujajenga Charlie na Nina ba oya mvuga ati bon kubera nabo ntitukibumva au fait simvuze ko baguye mvuze ko twe tutakibumva ni benshi rero bagiye baravuga amajambo menshi agiye atandukanye MONIA avuga ati MONIA kubona yihuse gukorana numva nyene tuzogwa ni bon we ntabwo babiguteye kubona waraje gafro gakorana na Big Fizzo anabukenya ego ko ça fait 3 ans ça fait 3 ans on akora umuziki so ivyo rero vy'amajambo bavyita gute en fait iyi industry nuko abantu abafana batamenya ibibera muri industry haberamo ibintu vyinshi aberamo ibintu vyinshi vy'intuzeya so twaye mugabo afite hari amajambo wumva ukavuga ati ayaje avuye kwa naka niyo mpamvu mu kwishura jewe si umufana n'umweranda vraiment umufana n'umweranda mugabo twebwe twitwa ngo turabaye influencers turafise ibintu dutanga ku bafana which is hazine bimeze mugabo nta kibazo nimba ariyo bavuze ngo banteze iminsi iyo minsi bongere kwisahima ibi minsi n'amasaha nk'amakeyi aho gupfuna umunsi wo pejo ego kandi ufangerageza kubisanzwe cyane ni MONIA FLEUR kandi ariko arakora ama collabo n'abaririmbyi kazi b'abarundi bagiye batandukanye atwanovuga ati aje kuzindi nguvu aje ku nguvu zidasanzwe nkuko babivuga cyangwa ko biboneka aje nguvu zidasanzwe MONIA n'igihe gito yinovuga ati kitari gito kandi kitari kinini giheze aho hari ukuntu wigeze kuvugwa n'abarundi igihe wari mu gihugu cy'u Rwanda twarabivuze ko mu kiganiro canje nawe duheruka gukorana bavuze ibintu byinshi avuga ati MONIA yashitse mu Rwanda tangwe ku munyarwanda ngira ngo benshi barayibonye baranabizi so uku kuntu uri kurakora izi collabo n'abaririmbyi b'abarundi n'abaririmbyi kazi n'abarundi kazi b'abaririmbyi ubwo MONIA FLEUR niyo bari karagerageza ko hakupera babafana biwe batakaye kiyagiye canke babandi bari bamujudgings nakubwira ikintu kimwe nta mufana wa MONIA FLEUR n'umwe yigeze atakara nta n'umwe yigeze atakara ibyo nakubwiye umufana n'umweranda nabikubwiye nabigusiguye ndabigusubiriyemo kandi umufana n'umweranda urumva ico uzomuha nico azokwakira ego MONIA FLEUR collabo ziwawe n'abaririmbyi kazi b'abarundi ni target ni yahe byukuri ushaka gushika kuki muri izi collabo nyinshi kurakora ko ni bon nta collabo nyinshi banze gukora nice ndavuga collabo yawe na MONIA na collabo ya Big Fizzo collabo zibiri ntizibaye nyinshi kuko dufise indirimbo deja zirenga 10 muri 10 harimo collabo zibiri
sinumva rero ingene izi collab rero n'abarundi nizo nshaka kumenya target n'indirimbo zose nazikoreye mu Burundi mu Kirundi what do you mean ndumuririmbye kazi w'umurundi nategereje gukorera collab ye mu Burundi n'abandi n'abajuno iyo niyo n'abajuno yeah iyo niyo Paul Momaniyo bavuga gute iwacu d'abord home sweet home ujya no kanyene mbosho ko MONIA FLEUR tumaze iminsi tukubona mu ngendo zitandukanye tuvuye mu makolabo yawe gatoya tumaze iminsi tukubona mu ngendo zitandukanye Kenya, Niger, Dubai mu ngendo zitandukanye ndavuga ati abarundi benshi kukubona amafoto yawe kuri Facebook kuri amafoto yawe kumatembera kuri Facebook ku mbuga nyinshi ngurukana umenyi zitembera za MONIA FLEUR soti igihugu business MONIA FLEUR arimwo ituma aguma asohoka igihugu asubira atembera mu bihugu bigiye bitandukanye twibira akabanganiye nta kabangani biranira mu birindiro uri hano yabajije yasavye ikimbega umbaje cyo yasavye ngo bamuha ibintu vy'iwanje ikiterekeranye n'umuziki ntibijanye nyene bijya n'ubwo nyene ntibibe bijanye si bitajanye n'umuziki ntibijanye nyene nta ko kubizana kuri réseaux sociaux umunsi nabonye ati okay ibi birajanye na réseaux sociaux nzobishira kuri réseaux sociaux ariko uri mu influenceuse n'influencer abantu ibintu bategereza kugira ivyo ntakwiye ku influencer kubera ikindi abibe influencer si ku nguvu kubera iki nimba ndi mu influenceuse kubera iki ntazana ntogera nga kubera iki ntogera imbere ya kamera ari ibintu ntagira imbere ya kamera ariko ukaduha amafoto wasohotse abantu influencer bategezwa kumenya ati mbe bimeze gute sinzofata ifoto nziza ngo ndeke kuyipostinga na cyane cyane nzofata ifoto nziza ngo ndeke kuyipostinga so ezo kuyipostinga mugabo sinja muri teta muga ni mugiye ngorane ajya amavoyage yose arafise intuze ya le jour bizo février muri février bizoja ntuze kumugaragara mugabo umwanya hataragira ni mu bindire byose birafise iyo biherera y'amavoyage yose arafise icyo karakora MONIA FLEUR uhora umukurikirana NELLY NAT yego kuri status ziwe za WhatsApp Facebook hose kuri WhatsApp nyene hari statut yaheruka kugutaginga avuga ati turakeneye MONIA FLEUR atubwira duhe na nifu y'ibintu akora kugira tugume tumubona muri izi ngendo ni ku nguvu none anyways biramubangamiye akeneye inyishu arindiye atenyenge mbwiyo statut warayibonye nawe waramwishuyeho narayibonye puis narayibonye tout simplement mugabo peut-être ngo nuko yabishize kuri statut nibaza ko abafishije kwibaza abantu benshi cyane cyane ya mugabo na kuko nabikubwiye bizoja ku mugaragaro jo umunsi nabonye ivyo nkora ko bavuga gute hageze ko bija hanze ni bonzo bishira hanze mugabo hataragera kubera iki nufata okay abantu bategura ama projet abantu baba business bakora ama business manini nibaza yuko ukurapanga business yawe ntushiringe numva uyu munsi ngo okay ngo nagize ibi nibi kuri status man upostinga nuze yose iheze ya projet yawe yose wayihejeje waje kuipanga iheze en fait upostinga produit fini ngira nuko nyene twitege iki kuri MONIA FLEUR na kimi canke byose bikiye biba amabanga en fait mviza ndakubwira ingene meze mu buzima busanzwe ndanga disappointment ndayanka biteye ubwoba ndanga kwitega ikintu ku muntu komsa kikaca kiza kitamezwa na ndaciteye vomye sinitega ikintu na kimwe kuri uyo muntu puis ni genre ndonke ikintu kinininya rero sinkunda kandi naje umuntu anyitega ko ibintu byinshi
kubera ko simba nzi ivyo unyiteze ko ingene bingana je ndaguha ivyo nategereza kuguha so amunyetegeye ikintu na kimwe undindira nta na kimwe dusezeranije nta na kimwe Monia Fleur umuntu ashaka kuraba muri no minsi deja ndakubwira yuko uri kurasa neza gose gusumba kiya gihe ca vya biganiro vyo kuri Isaac uratese nari mutonya wakoze wisumbuye me unarisumbuye ya di Monia Fleur umuntu ashaka kwibaza ko uko tukubona ugenda ugaruka abantu benshi badukurikirana tukacanke n'abagukurikirana bakunda gukurikirana ibikorwa by'iwawe bashaka kwibaza ati domicile ya Monia Fleur ni hehe ibujumbura ku Musaga we abagukeneye bazogusanga ku Musaga none si ivyo gawe yeni ku Musaga aho rero haba kagahe uhaboneka kagahe babwire nta muntu n'umwe arandondera ku Musaga ngo mbure ku Musaga ari muhira ngo so musange ku Musaga je kumumvumburayo ndagushimira cyane Monia Fleur ndagushimira cyane ku mwanya wawe deuxièmement ndagushimira cyane gusubira kwitaba muri Buja Town TV bari bagukumbuye by the way yaheze nka 3 ou 4 mois comme ça yo 3 mois oya tirarenga ni nka 5 we ni nka 5 kubera yagiye deja nari ngifise umushatsi wa pink bo ego we unaho umushatsi wavuye hareje igihe kinini unaho umushatsi wavuye ni ngorane aravuye ko kera nari kumwe na Monia Fleur guys ndabushima cyane ku mwanya yadutije muri Buja Town TV hano tumusanze rero namabanga ya paroisse so reka tuhure mu kiganiro cy'ubutaha uri kumwe na Sky Nice turakora subscribe nagutumiye gukora subscribe kugira ngo bandanye uba on point so ciao ciao